nagomba muzodufashe tumenye ingene twokwita ihonyabwoko canke ibibi abahutu n'abatutsi bakoreye abatwa gushikaho umutwa atemera ko mushobora gusangira, atemera ko mushobora kugendana, kuko twabakoreye ibintu bibi cane gushikaho bumva ko tudakwiye gusangira, tudakwiye no kurongorana, naho bagenda babikora mugabo muri iyo myaka ya kera bavuga ngo ni ukwivura umugongo. Nagomba nico muzocige cane candikwe, kuko ayo moko ko ari abiri yaragiriye nabi abatwa. Ikigira kabiri bagomba kubaza ingene umugwi witeguye gushingurana neza n'iteka aya magufa, hamwe abantu bose bazohora bavyibuka mugabo bafise intumbero ivuga ngo ibi bintu ntibizosubire kubaho mu gihugu cacu. Ikibazo kigira gatatu, mwatubwiye yuko habayeho ingingo ya sentare ifuta imanza zari zaraciwe zagiriza abantu ibibi ko arabamenja, imanza zaciwe nabi. Nagomba kubaza mbega kumengo no kubaza mumfashe gutahura, hariho ikiringo gihera urubanza ntirusubigwemwo. Mwarabyize neza muraraba ko inyuma y'iyo myaka byabereyemwo ko iki gihe mwabikoreye byisunze amategeko, ejo mu kindi kinjana mu rundi runganwe tutazi batazohava bataka iyo ngingo. Ico nagomba mugerageze kuduha umuco. Icanyuma nagomba guhereza ko twabonye ko amacakubiri yasizweho n'itegeko, hama abantu baravyemera baravyakira birabaho, ariko nibaza ko nka twebwe bo mu mashengero n'amadini turakwiye kuzosigurira neza ico gikorwa, cane cane twebwe amashengero y'abakristo. Igikorwa co kuzuza abantu twaragihawe, si umuntu arinda kutubwira ngo ni mu gikore. Yesu Kristo yaramaze kukiduha, tugikora ku munsi ku munsi. Rero ndibaza ko raporo yanyu igiye kuzodufasha tukamenya ukuri dufatirako, kugira ngo twigishe abantu, na cane cane mu gusambura iki kintu c'amoko. Mu by'ukuri ugiye kuraba muri kahise ugasoma na Bibiliya twebwe twemera, abantu bavuye ku Mana bava kuri Adamu na Eva, abantu babiri. Inyuma ya Adamu na Eva habaye umwuzure, bakomotse ku bantu 8, Nowa na mukiwe, abahungu biwe 3 n'abakazana biwe 3. Abantu 8 nibo bahavuye bakomokwa ko abantu bose bahari uyu munsi. Hari ibintu bavuga ngo abatutsi n'abanirotike. Ugiye kuraba definition ya nirotike, n'abantu baba mu micungararo y'uruzi Nile. Abo barimwo abantu bose tutavuze ivyo by'amoko. Abandi nabo bakavuga abahutu ngo ni peuple bantu. Ugiye kuraba definition ya peuple bantu ukayiraba neza, n'umuntu wese, yaba umuzungu, yaba uwirabura, yaba umuntu wese. Ahantu bafatira ku macakubiri y'urukoba, Imana abantu bose yabakuye mu ivu naryo hariho iryirabura cane, irigiye gusa n'inzobe, mugabo ntavu ryera rihaba, naho abazungu tubitabera. Je sinza ndabita ko arabera kuko ntago basa n'uru rukaratasi, nta muzungu ndabona asa n'uru rukaratasi, nta wera hari. Rero niyindi ntumbero bafashe yo kubita ngo nabera, bagombye kuvuga ko ari abagororotsi, mugabo mu by'ukuri sibo bonyene b'abagororotsi. Muzorabe n'amafilime bashiraho Satani basha bavuga ngo ni umuntu yirabura. None ugiye kuraba Nowa na mukiwe basa gute, ugiye kuraba Adamu na Eva basa gute. Umuntu agerageje kuraba ubushakashatsi, hariho ivu rya rouge, iryirabura, irigiye gusa ukuntu. Ni ukuvuga ko abantu bose basa najya amarangi ari muri rirya vu. Ugiye kuraba amavu, ivu ryose rihari rifise amarangi menshi.
n'abantu rero baza basuko. Nico gituma umuntu yirabura ashobora kubyara umuntu w'inzobe. Hano iwacu hariho n'ababyara abanyamwema, biva ku bintu byinshi. Ugiye kuraba mu ndirimbo bavuga ngo nico gituma nirabuye kubera izuba. Ugiye muri Sudani y'Epfo uzosanga abantu birabura tsiritsiri kujya kw'inkono yirabura kubera izuba ririyo. Nukuvuga rero iby'amacakubiri afatiye ku moko, afatiye ku rukoba n'ibindi n'ibintu culturel, n'ibintu bijanye n'imico byubakwa n'abantu nk'uko umwami yashoboye gufatira kuri iki na kiriya akavuga ngo aba n'abahutu n'abatutsi n'abatwa. Twebwe rero nibaza ko turafise uruhara runini, je singomba kudusaba ngo muduhe igikorwa. Oka Yesu yaramaze kukiduha, duteza kugikora. Ico dukeneye nuko turonka ayo makuru yose tukamenya ukuri, kugira ngo bidufashe tubandanye tunywanisha abantu tubuzuza, kugira ngo muri kazoza abantu bazofatire kukuri, kugira ngo Burundi bwacu bubeho neza. Hama iby'amoko ndabigereranya n'uburimbi. Hariho uburimbi umuntu adakuraho. Nimba harabaye ayo moko n'uburimbi, ubwo burimbi buriho bwarabayeho kubumenya, no kugira ngo bizodufashe muri kazoza, ntibituma abantu baca bareka kutugendera bibaza ngo ibintu bizogenda nabi. Dufatira kuri ivyo kugira ngo ikinyoma cubakiwe ko kahise ku Burundi n'ibyo Burundi tugikureho, twisinze ijambo ry'Imana ico ritubwira, kuko ritubwira ngo muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobaha kwidegemvya. Murakoze.